Armel. Oh, Mona. Comment tu vas? Eh oui, je vais très bien. Toujours belle, Bien souriante. sûr, bien sûr. Mais apparemment stressée, hein? Wabibonye nawe. Qu'est-ce qui te stresse, ma chérie? Saint-Valentin irageze. Urahita ndayifata très au sérieux je. Ndabizi ko washushe. Nabuze ikintu ndamuha wa muntu wanjye. Mona, wamuguriye ibintu, mais cette fois-ci reka ndagupropose ikintu gishaje. Hari ikintu cyateguwe na Ikiriho Press Group. Cyitwa Dukundane Day. Ni ibintu by'ibisazi, Mona. Il faut que tu sois là avec ton copain. Ce sera où? Rohero 2, avenue Source du Nil. Haruguru y'akantu kitwa Scala, sinzi ko hazi. Ndahazi. Hama, numéro 23. Mona, Dukundane Day. Ako kazina honyene. Je nzoba nahishikiye. Le 14 février. Hewe, azoara kaja. Nzoba nahishikiye. 50 000 francs par couple. Akataraboneka i Bujumbura. Tuzojya tunwe Armel. Muzojya muronke n'ico munwa. Ah bon? Ibindi bikurikira mukere kuvyigurira bizwa bihari muzobigura. Okay. Ushaka kutubira n'abandi bantu ubabwe ko ya des tickets sponsor. Izo zo ni guhera kuri 50 000 francs kuduga hejuru. Hama kugira ndazigura izo tike ngende ndabigenza gute? Il y a des numéros très faciles. 22 27 96 47. Il y a le numéro yo isanzwe yo munzu. Nga aussi il y a un numéro portable ni 61 12 20 25. Mona, Dukundane Day. Dukundane Day. Ako kazina honyene. Uri spécial. Sishara gusa. Ubwira abagenzi bawe le 14 février. Nakaja.